Bavukanye mwumviriza iradiyo umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ubu ni wa mwanya wo kuzirikana ijambo ry'Imana. Tukaba turi ku munsi wa gatandatu w'indwi 16 yo mu gihe gisanzwe c'amasabamana. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'Ihunguka kigabane ca 24 kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 6. Izaburi idufasha kuzirikana iryo jambo ry'Imana ni izaburi ya 49 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo w'15. Mu nyuma duca tuzirikana inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayishikirijwe na Matayo kigabane c'13 kuva ku murongo wa 24 gushika ku murongo wa 30. Ivyo dusoma mu gitabo c'Ihunguka. Muri irya misi Musa avuye ku musozi wa Sinayi araza amenyesha Abanyisirayeli amajambo y'Umukama n'imigenzo yose bazokurikiza ngo bavyumve bishurira icarimwe bati amabwirizwa yose Umukama yashinze tuzoyakurikiza. Musa araheza yandika amabwirizwa yose y'Umukama ngo buce mu gatondo ka kare yubaka uruhimbi mu mucamo w'agasozi ashinga n'inkingi 12 za vya bisata 12 vya Isirayeli. Hanyuma Musa atora imisore mu Banyisirayeli ayishinga guhereza Umukama imperezwa no gutanga kw'inkuka imbagwa z'udushuri. Araheza Musa afata igice c'amaraso agishira mu mibehe, ikindi gice agicucagira uruhimbi. Acafata igitabo c'ubwuzure agisomera Abanyisirayeli nabo bashirijwe hejuru bati ivyo vyose Umukama yavuze tuzobikurikiza kandi tuzogamburuka. Araheza Musa afata ya maraso ayamijira Abanyisirayeli ati ayo n'amaraso y'ubumwe Umukama yunze namwe nk'uko yari yabitwemereye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Duhereze Imana inkuka yo gukenguruka. Duhereze Imana inkuka yo gukenguruka. Umukama aravumera akarengukisha isi kuva mu buseruko gushika mu burengero. Imana irasayangana kuva Isiyoni ariyo bwiza buhebuje, irakaza iyo Mana yacu ntibigicereza. Duhereze Imana inkuka yo gukenguruka. Nimunkoranirize hano abantu banje bose basezeranye nanje mu gutanga imbagwa. Ijuru nirisamire ubutungane bwiwe kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza. Duhereze Imana inkuka yo gukenguruka. Hereza Imana inkuka yo gukenguruka, rangura indagano waraganye n'uwo mwijuru, uze untabaze ku munsi w'amagorwa, nanje nzoheza mbikurikize kandi uteko uninahaze. Duhereze Imana inkuka yo gukenguruka. Ubu naho dutega amatwi inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayishikirijwe na Matayo. Muri irya minsi Yezu yaciriye abigishwa biwe uyu mugani ati ubwami bw'ijuru bwogereranywa n'umuntu yabivye imbuto nyazo mu murima wiwe. Umwansi nawe ahengera abantu basinziriye abibugwamfu mu ngano hagati arigira. Ingano zirakura zimaze kuyangika, rwamfu nago rero ruraseruka. Abasuku bagenda kubwira senaka bati mbega muhanyi ntiwari babivye imbuto nziza mu murima wawe, none ko hari mu rwamfu vyagenze bite? Abishura ati n'ubunyanka yabigize. Babasuku bamusubiza bati none ushaka ko tuja kururandura? Nabagira ati oya, mururanduye mwohava murandurana n'ingano, bireke bikurane dushikira igesa. Rigeze nzobwira abagesa ntibanze murandura urwamfu muruce n'imikama izoturirwa, ingano nazo muzimburire mu kigega canje.
Bavukanye bakunzi b'Imana, mu gisomwa ca mbere turabandanya tuzirikana igitabo c'ihunguka. Kuri wa gatanu twarumvise ingene Musa yaduze ku musozi wa Sinayi kugira ngo Mukama amuha amategeko na cane cane y'amabwirizwa 10. Ngaho ku musozi wa Sinayi yari umwe, yaduze ari umwe kuko Imana yari yahaye itegeko abandi banyisirayeli kuguma munsi y'umusozi, icerekana ko baguma kure yaho Mukama aza kuyerekanira, aza kubonanira na Musa. Mbere babwirwa yuko wohirahira kegera yoharonkera urupfu. Tubisanga mu kigabane c'19 c'igitabo c'ihunguka umurongo w'12. Bavukanye uko kutegera gusiga nogira umwanya hagati y'Imana n'igihugu c'Isirayeli, kubwiwa ko batokwegera aho Mukama ari, bitwereka ko Imana iguma isiga ubwenge bwacu, haguma hariho nogira nti imanga nini hagati y'Imana n'ivyo yaremye. Imana iguma ari Imana, twebwe biragoye kugira ngo dushobore kuyegera no kuyimenya ukwiri. Ariko rero turazi yuko iyo manga yohabaye hagati y'Imana n'abantu kubera ubukuru bw'Imana ataho buhuriye n'amagara make yacu. Iyo manga Imana yonyene niyo yashatse kuyigabanya. Imana yashatse kugabanya ico kirere kitandukanya n'abantu, nogira nti irigirira yonyene ikiraro gishobora kuduhuza nayo. Uko niko rero yatoye Musa ngo abe umukandizi, abe umuhuza w'Imana n'abanyisirayeli. Twumvise ko igihe Musa avuye guhabwa amabwirizwa ku musozi wa Sinayi, yaciye ahereza inkuka. Iyo nkuka bavukanye nayo nyene irerekana uko kwegerana, uko gushaka kw'Imana kwiyegereza abantu, kwiyegereza abo yaremye. Nkako mu guheza iyo nkuka twumvise yuko babaga ibitungwa, hanyuma amaraso y'ivyo bitungwa bakayamijira kuri arutari, hanyuma bakayamijira n'abantu. Tukaba mu ijambo ry'Imana tuzi yuko arutari igaragaza, yerekana aho Imana iri, aho Imana iza kuvyagira kugira ngo yegera abantu. Tubonye arutari tubona aho Imana ivyagira. Amaraso nayo mu ijambo ry'Imana nyene ni ikimenyetso c'ubuzima. No kuvuga rero yuko Musa afashe amaraso yerekana ubuzima, akayamija arutari, kibanza c'uruvyagiro rw'Imana, akayamija n'abantu, kwari ugusigura ko Imana be n'abanyisirayeli kuva ubwo basangiye ubuzima bumwe. Amaraso n'ubuzima amijiwe mu kibanza kiranga Imana, amijiwe n'abantu, nuvuga kuva ubwo ko abantu n'Imana basangiye ubuzima, baregeranye. Rero uko basangiye ubuzima babegeranye, bakunze b'Imana, turazi yuko muri Yezu Kristu ariho Imana yaranguriye bimwe bishemeye ubwo bunywanyi hagati yayo n'abantu. Muri Yezu ariwe Musa mushasha, umukandizi w'ukuri, niho Imana yegereje abantu ku buryo bukomeye. Yezu Kristo turazi yuko we atakoresheje amaraso y'ibimasa y'ibitungwa, yasheshe amaraso yiwe bwite, nukuvuga ko yatanze ubuzima bwiwe. Niho rero mwisakramento ry'Ukaristiya ariho nogira nti uko kwegerana n'Umukama, uko kunywana n'Umukama biheza bikaranguka bimwe bikomeye. Turanywana n'Imana tukabumwe. Ubuzima bwa Yezu we mwana w'Imana bukaba aribwo butembera muri twebwe. Ariko bavukanye turazi yuko ukuvyagira kw'Imana muri twebwe ntikuza ku gahato. Imana ntigiza muri twebwe ku gahato, ntishaka kunywana natwe ku nguvu ngo idufate ku gahato tutabishatse. Imana irashaka ko twerekana uko gushaka natwe kwacu, ko duhitamwo, kandi tugahitamwo biboneka, atavyo kwijijanya imitima, atavyo udutima tubiri, atakuba akazuyazi. Tugahitamwo ko Imana iyo yovyagira muri twebwe canke ko havyagira ikibi. Wa mugani twumva mu nkuru nziza w'urwafu n'ingano uza kutwereka neza uko kuntu Imana irindira, ikarindira mu kwihangana kwinshi, irindiriye ko umuntu ayihitamwo. Wa murimyi twumva, wa mubivyi yibibira ingano nziza gusa, niyo Mana atakindi yashize mw'isi atari neza, atakindi yashatse mu bantu atari neza. Ikibi arico mu nkuru nziza cerekanwa n'urwamfu kiva kuri Sekibi, kiva ku mwansi. Jambo ry'Imana ryabivuze ati n'umwansi yabikoze. Ikibi kiva ku mwansi w'Imana ariyo Shetani.
ubu rero turabona yuko isi ari uruvange rw'inabi n'ineza. ingwano yacu rero bavukanyi nuko duca tubura ukwigumya, tukabura ukwihangana, tugatangura gutana kw'imyikomo, gucaniranira imanza, mbere tukanashaka yuko tukifuza ko uwo twita ko ikibi kivako yozimangana akatuva hagati. Erega twumvise ko n'aba basuku kumva mu nkuru nziza basavye sebuja ari we mubivyi ati ushaka ko tuja kurandirwa rwamfu. Ngiyi nyifato ikunda kwibonekeza muri twebwe, ariko twumvise ko ico kitari cifuzo c'umubivyi canke n'umurima. Wewe yagize ati nimurindire nyabuna igihe cigesa kugira ngo dutandukanye ingano no rwamfu. Bavukanyi na twebwe rimwe na rimwe turaba nk'abo basuku, tubona ko vyabagoye kwihanganira kubona ingano no rwamfu biri hamwe mu murima umwe. Erega na twebwe turazi ko twamaze ko twidodomba mu kubona akabi gakorwa hirya no hino. Kenshi turihutira gucira imanza abandi tukabacira rubi, tukibagira ko no mu mitima yacu ari uko nyene, ari uruvange rw'inabi n'ineza, kugwamfu n'ingano bizitanye mu mitima yacu. Natwe rero uko kwihangana k'umukama turabikeneye, vyodufasha nimba uwo nyene umurima yarihanganiye rwamfu, mbere akihanganira ingene urwo rwamfu ruheza rukazinga imbuto nziza, rukagora ingano. Ni kugira ngo umukama aduha akanya ko kwisubirako, aduha akanya ko guhinduka. Ntidutakaze rero bavukanye umwanya wacu mu kunebagurana, mu kwidoga, mu kubona ko akabi kagwa ku bandi gusa. Umwe wese arakeneye ko kwihangana k'umukama, arakeneye ako kanya kwisubirako kugira ngo duheze ikigongwe c'Imana twese tukibonereho, kitugirira akamaro, dushobore kugirirwa ikigongwe, hanyuma tuzotorane ubuzima budahera hamwe na Yezu Kristu n'aberanda bose bamugamburukiye. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.